Ndabashimiye cyane kuba muriko murakurikirana ivyo ngiye kubaganirira kandi ndasaba Imana ngo ibandanye ivugana namwe. Nizera ko nivyo maze kubaganiriza hari ico biriko birabafasha, hari ico vyabafashije. Ngiye kubandanya kuri ca kibazo kivuga ngo mbega ukwizera Kristo ni umuti canke n'ingorane. Hari ivyo maze kuvuga ariko nubu hacariho ibindi. Ico ngira mvuge rero muri kano kanya ni uko ukwizera Kristo atari uko abazungu, si ukwizera kwagenewe ubwoko kanaka, ni ukwizera kwagenewe abantu bose, kuko abantu bose bari mu ishusho y'Imana kandi Imana ibashakira agakiza bose, nta bwoko buruta ubundi mu maso y'Imana. Ariko rero ukwizera Kristo samareba, si ibintu bimeze nka maji kugira ngo kugira ikimazi mu miryango, mu gihugu, bisaba yuko abakwakiriye baba bahindutse nk'uko ijambo ry'Imana ribidusaba. Ndagaruka ku kibazo kimwe gikunda kubazwa n'abantu b'incabwenge cyane babaza bati ni kubera iki Afrika igwiyemwo abakirisu ariko ikabikenye kurusha ibihugu bitarimwe abakirisu benshi, ariko byo ugasanga birateye imbere. Birumvikana ko abo bantu babaza ico kibazo baba bari biteze ko ukwizera Kristo kuza n'ihinduka ryiza. Iyo bataribonye rero niho baca bumva bacitse intege, bagaca bavuga bati bwa bundi ukwizera Kristo ntaco kumaze. Bamwe rero baca bihuta bagaca baca urubanza bakavuga bati ukwizera Kristo ni ingorane, ntaco kumaze, n'ikintu abazungu batuzanyemwo kugira ngo babe baradusamaza, gutyo badutwara ubutunzi bwacu natwe ducuritse umutwe mu vyo gusenga. Abandi bakavuga bati abanyafrika bagize ingorane kuko bataye ivyizerwa vy'abasekuru baza kwizera sekuruza w'abazungu. Aha baba bariko bavuga Yesu, bati dukwiye guheba ivy'abazungu tukagaruka kuri basokuruza bacu, tukizera bansetre bacu, tukareka kwizera ba Aburahamu, ba Yakobo, kuko bariya ngo naba bazungu. Reka mvuge gutya mu majambo avunaguye, ukwizera Kristo si uko abazungu, ntiguturuka mu bazungu. Burya ugiye muri kahise usanga guturuka muri Aziya, ntiguturuka i Burayi. Muri Aziya mu bwoko bwitwa Abayuda. Abayuda si abazungu, baratandukanye. Kumbure hariho ababitiranya ariko si ubwoko bumwe. Iyo bavuze Abayuda, Abarabu, abazungu, hariho ubudasa hagati y'iyo migwi itatu. Washaka abegeranye cyane n'Abayuda hamwe n'Abarabu kuko baturuka kuri Aburahamu. Iyo uravye muri kahise k'ishengero, washaka uhereye mu ijambo ry'Imana muri Bibiliya, uza gusanga abanyafrika baronse ukwizera Kristo imbere y'abazungu. Paulo niwe yashikanye ubutumwa i Burayi, ahantu hitwa Makedoniya, n'agace ka ruguru y'Ubugiriki. Paulo niwe yashikanye ubutumwa mu gice ca 16 mu vyakozwe n'intumwa. Ariko ukiri mu gice c'8 niho tubona umunyafrika wa mbere avugwa muri Bibiliya yakiriye agakiza, kandi yari umuntu w'umutegetsi. Bamwita muri Bibiliya bamwise inkone y'umunyetiyopiya. Yari umuntu w'umutegetsi muri leta ya Etiyopiya y'ico gihe, maze yari yagiye Yerusalemu, hanyuma Imana iramugendera ariko arasoma ivyanditswe vy'Abayuda, icituma intumwa Filipo aba ari we amusigurira, hanyuma aramubatiza. Igihe uyu muntu mvuze, iyi nkone y'umunyetiyopiya yakira agakiza, Paulo ubwiwe ntiyari bwakizwe, kuko Paulo yakijijwe mu gice c'9 ivyakozwe n'intumwa. None rero tutabanje kuja kure, naho tugiye no muri kahise k'ishengero, naho nyene turabibona amashengero muri Afrika yabaye amashengero akomeye cyane imbere yuko i Burayi haboneka amashengero akomeye. Icatumye gusa Afrika ishengero ritabandanya ritera imbere gose ni vyabaye mu kinjana 18 aho Islam ivukiye. Hanyuma turetse n'ivyo turabona ko Imana ifise umugambi wo guhezagira amahanga yose. Iyo bavuze amahanga yose, si amahanga y'abazungu gusa, n'amahanga y'abantu bose n'abirabure barimo. Kuba abazungu rero batagihurumbira ugusenga cyane uyu munsi birafise insiguro, kandi sivyo vyabateje imbere. Nta muntu atezwa imbere no gukora ibinyuranye n'ivyo Imana ishaka. Mu vy'ukuri ivyo kuva mu vy'agakiza, kuva mu vyo kwizera Kristo vyagize inguvu cyane mu bazungu kuva aho bakiriye inyigisho z'abavuga ko Imana itabaho, atheisme. Vyabaye cyane mu kinjana ca 18 n'imbere yaho gato
ariko cyane cyane biza gukomera gose mu kinjana c'19 kubandanya n'ikinjana ca 20. Ariko binjiye mu kuvuga ngo Imana ntibaho baramaze imyaka myinshi, ibinjana bitari bike, imico yabo iri kwirinjigwamwo n'ingeso zituruka mu ijambo ry'Imana. No kuvuga ko hariho ibintu bakora uyu munsi bakabikora nk'umuco, ariko ukurikiranye muri kahise vyaturutse mu ijambo ry'Imana. Umuntu yigishijwe kutiba akavyigishwa n'umuvyeyi wiwe, kuko umuvyeyi yavyigishijwe na sekuru wiwe, sekuru akavyigishwa na sekuruza wiwe, uwo sekuruza akaba yavyigishije abana biwe kuko yari umukirisu. Abo bana bakabigenderamwo, bakabiha abana babo, abo nabo bakabiha abana babo. Uje kuraba aba bana b'uyu munsi usanga ivyo kwizera batakibirimwo, mugabira ijambo ryo kutiba uravyo ryaje riva ryaturutse mu ijambo ry'Imana. Hanyuma tugarutse rero kuri ca kibazo ca Afrika, abazanye ukwizera rukirisu muri Afrika baba misionari babavuga butumwa ntibari abakoloni, bazanywe n'urukundo, bakunda abantu muri rusange. Imana yabakoze ku mutima kuko bumvise ko hariho ikindi gihugu, ikindi gice c'isi ubutumwa butarashikamwo, bivanye n'ibikorwa by'abaza kwiga uturere tutari tuzwi, abo bita aba explorateur, maze ivyabo bantu baza kwiga utwo turere bashika bavuga iwabo, bica bituma abo ba missionari bumva nabo bafise obligation, hariho itegeko ribategeka riva mu ijambo ry'Imana ribasaba kuja muri ivyo bihugu kuvuga ubutumwa. Washaka benshi baje ahantu batazi, benshi ntibanasubiye inyuma, bapfiriye ino. Cari ikintu kigoye cyane, kwari ukwitanga kurenza urugero, kubitiranya n'abakoloni no gukora ikosa rinini cyane. Hariho uturere tumwe tumwe babayemwo n'imva zabo zirino, iyo uravye benshi muri bo kuri izo mva ukaraba imyaka bavukiyeko, umwaka bapfiriyeko, usanga bapfuye bakiri bato cyane. Ingorane gusa yabaye nuko baje mu gihe n'abakoloni nabo bariko baraza. Ivyo rero vyatumye hari abaca babitiranya, kandi nabo nyene ubwabo hari igihe vyabagora kumenya ingene bokora neza, kubera intwaro yabitwara aho hantu bari yabiganjwe n'abakoloni. Hariho imitego batezwe, hariho ibintu bitagenze neza vy'ukuri ntawo bihakana, mu bice bimwe bimwe nzobisigura neza. Ariko muri rusangi abamisionari bari batandukanye n'abakoloni, ntibazanye ijambo ry'Imana kugira ngo baduhuma amaso. Aho vyashitse nabihenze bagakoreshwa nabi n'aba bakoloni, canke abakoloni ubwabo bigiza abasigura butumwa, baracurika ijambo ry'Imana kugira ngo barenganye abanyafrika. Mu majambo make rero novuga yuko vyarashitse mu bice bimwe bimwe haraduka abazungu bamwe bamwe barakoresha nabi ijambo ry'Imana. Ariko ivyo ntivyakozwe muri wa mutima w'ikimisionari, wa mutima w'ikivuga butumwa. Ni kuko n'uyu munsi hari abanyafrika bakoresha nabi ijambo ry'Imana kugira ngo bagirire nabi bene wabo, bagakoresha imirongo yo muri Bibiliya kugira ngo basigure ube gito bariko barakora. Abandi nabo bagasigura Bibiliya nabi kugira ngo basopa abantu babatwara utuntu twabo, bakabagira karima rirenze, bakabahendesha ibinabiriya kugira babatwara utuntu twabo. Abantu bakoresheje nabi ijambo ry'Imana ntibatuma iryo jambo ry'Imana riba ribi. Iryo kosa ryakozwe rero ntiryo kwagirizwa ubutumwa, ntiryo kwagirizwa Bibiliya, ntiryo kwagirizwa ukwizera rukirisu. Wanashaka ni hake vyabaye, kandi vyakozwe n'abantu bake naho vyashitse. Iyo abantu bakoresheje ikintu ciza bakagikoresha mu gukora inabi, none ico kintu ciza gica gihinduka ikintu kibi. Mbega umuntu afashe ikaramu akaricumita uwundi rikamukomeretsa, none bica bituma iryo karamu rihinduka ikintu kibi, canke ububi buri kuri uwo muntu yarikoresheje nabi. Nashaka guhanura abantu rero bafatira kuri bimwe nahera ko bavuga ngo Afrika ngo irakenye, ngo kubera imwe abakirisu benshi, bumve neza iyo biva. Ubukene bwa Afrika ntibuva mu ijambo ry'Imana. Ubukene bwa Afrika burafise ahandi hantu buva, kandi nkuko namaze kubivuga, bimwe mu bintu bigoye Afrika bituruka mu vyizerwa vya kera, ivyizerwa bituruka muri bimwe vy'abasokuruza bibosha ubwenge bw'abantu bamwe bamwe n'abakirisu barimwo, bagaca bagira inyifato zituma Afrika idatera imbere nkuko yategerezwa. Ico kibazo ni kirekire, nzokibandanya. Nsubiye kubashimira ndanabatera intege ngo nimba y'amajambo abagirira ikimazi, mugerageze ntagarukire kuri mwebwe, hariho n'abandi bipfuza kuyaronka kugira ngo abafashe. Imana ibahezagire, Imana ibakomeze, Imana ibagirire neza.